Ndasubiye guha mwiriwe na mwaramutse babakunzi ba Service Nishima TV kuri no munsi Imana yatugiriye neza tukaba turiho duhumeka. Nkuko mumaze iminsi muvyumva turi mu rugamba rwo kurondera umuti wozanira ibyishimo, umunezero, amahoro ingo n'imiryango muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, muri Afrika ndetse no mw'isi yose. Mu gice ca mbere duherutse gutanga muri iyi minsi twarababwiye yuko inyishu iri kwiraboneka. Turababwira ko hari uguhishurwa Imana yaduhaye yuko inyishu tugiye gukoresha mu miryango n'ingo ari ukuvuka ubwa kabiri. Muri no kiganiro c'uno munsi ngiye kuvuga mbega ukuvuka ubwa kabiri ni iki? Uvuga ngo uwo muti wabonetse no wuhe? Tuza kwifadikiza ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 3 umurongo wa mbere n'uw'indwi, umurongo wa mbere gushika ku w'indwi. Duce dusoma no mu cete Paulo yandikiye abikorinto, cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto igice ca 5 umurongo wa 17. Aho niho tugomba duhagararire kugira ngo dutange siguro yuko kuvuka ubwa kabiri. Basomyi bacu tujane mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice ca 3 turahera ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Nikodemo. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemo, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora, shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwa nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyarwa ubwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Tugende mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto mu gice ca 5 umurongo wa 17. Naho havuga ngo, nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Ivya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha. Amen. Imana yacu nihabwa icubahiro. Aya niyo majambo meza tugiye kwishimikiza muri kino cigwa cacu c'uno munsi. Mu ntangamarara nagomba ndabibutse ngo ubuzima bwiza dukeneye mu ngo, ubuzima busagutse, ubuzima bwuzuye, abantu bose bifuza kubamwo mu ngo no mu miryango, nta handi hantu buva, nta handi hantu bugaraniwe atari mu bwami bw'Imana. Muri ubwo bwami bw'Imana naho kugira ngo tubushikire, haleluya, kugira ngo turonke ubwo buzima bwiza busagutse, bunengesereye, bwuzuye, dutegerezwa kugira gute? Dutegerezwa kubanza kuvuka ubwa kabiri. Nico gituma uno munsi tugiye gutanga isobanuro ku citwa ukuvuka ubwa kabiri. Mu bisanzwe nk'uko mubizi, ntihigera habaho ukuvuka ubwa kabiri hatabayeho ukuvuka ubwa mbere. None umuntu avuka gute ubwa mbere? Umuntu avuka gute ubwa kabiri ho? Ubwa mbere tuvuka mu buryo bw'umubiri, tuvyagwa n'umubiri, ni kuvuga ngo tuvuka tuva mu nda ya mama. Ivyo muri Bibiliya turamaze kubisoma, kandi n'umuvugishwa Yeremiya yarabivuze, yaravyanditse, abibwiwe n'Imana. Hora Imana mugira ati, mbere yuko uva mu nda yo wakwibarutse nenda kuzi, nenda kugeneye kuzoba umuhanuzi w'amahanga. Turavuka ubwa mbere nk'abantu bose, twese turabizi. Naravutse ubwa mbere mu nda ya mama, waravutse ubwa mbere mu nda ya mama. Byagenze gute? Hageze kuvuka ibise byaramufashe mama wawe, hanyuma hari
hagera intambwe kigira kabiri, agacupa k'amazi karameneka. Agacupa k'amazi kamaze kumeneka, aca hakurikira iki? Kusohoka. Umwana pufu aba aragize gute? Arasohotse. Kandi nagomba kwibutsa ngo wasohotse ushuramye. Muganga cyangwa umwakirizi yari hafi kugira ngo akwakire, agucuramure, agukure muri iyo pozisiyo yo gucurama, aguhindukize, akugorore. Ikindi nagomba ndakwibutse, wavutse urira, niho bashe bavuga ngo urakomeye. Umaze kuvuka baravuza impundu bati Swavisi aravutse, Patrice, Amede, Leonidas aravutse, Imana ihabwe icyubahiro. Aho rero umunsi mukuru wabaye kuko uvutse ubwa mbere. Ibyo nibyo twese tuvukiramo ubwa mbere. Ariko ibyo Yesu yavuze ngo ikibyawe n'umubiri cyose n'umubiri, ariko ikibyawe n'impwemu n'impwemu. Bya bindi dukeneye kukibyawe n'umubiri ntibikunda. Kubera iki bidakunda? Mu kiganiro giheze narababwiye nti iyo tuvutse uhereye ku gihe cya Adamu n'inyuma yaho, tuvukana icyaha cy'inyanduruko cyavuye ku mugararizo wavuye ku babyeyi bacu ba mbere. Icyo cyaha rero cy'umugararizo w'ababyeyi bacu ba mbere cyadutandukanije n'Imana. Uvuga ngo umuntu wese avuka ariko urubanza n'Imana. Nicyo gituma atamigisha y'Imana, nicyo gituma atamahoro asagose, nicyo gituma atabugingo buhoraho, nicyo gituma ubuzima bwacu buguma buduga bumanuka kubera ko tutaba turi connecte n'Imana. Yesu yavuze ngo rero hakenewe iki? Hakenewe ko tuvuka ubwa kabiri kugira ngo ubwo buzima bwiza dukeneye tububone. Kuvuka ubwa kabiri naho bigenda gute? Nk'uko kuvuka ubwa mbere byagenze ukavyagwa n'amazi, no kuvuka ubwa kabiri harakenewe amazi. Imana ihabwe icyubahiro. Cyo gituma Yesu yavuze ngo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kubona ubugingo, ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Mu kuvuka ubwa kabiri naho tuvyagwa n'amazi menshi. Twakiriwe, haleluya. Bihera mu kwakira Yesu akatubera umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Cyagiye bakwigishije ijambo ry'Imana, nyine ndiko ndavuga rikagukorako, ugaca wumva mu mubiri bihindutse. Umukozi w'Imana ariko arakwigisha agasha kubwira ati wumva wo kwakira umwami Yesu, ukisubiramwo aya majambo ukayasubiramo, ngaho ubuhejeje kugira gute? Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Umaze kumwakira haba hasigaye iki? Intambwe kigira kabiri. Umwungere aca agenda kukubatiza, agira iki? Akwibiza mu mazi menshi. Bisigura ngo urapfanye na Kristo. Wa muntu wawe wa kera arapfuye. Umwe aganzwa n'ubwibone, ukugayana, ukwikunda, ukwiba, ugutwara iby'abandi, ukurenganya, ukwica, ugusambana. Apfana na Kristo muri ariya mazi menshi. Hanyuma hagasha havuka umuntu mushasha, aje guhabwa iki rero? Ubwo aje guhabwa umubiri musha n'ingeso nshasha. Uhere uwo munsi utegerezwa kwamugira gute? Usenga, wongera usoma ijambo ry'Imana kugira ngo bikunde wongere uvyagwe na mpwemu w'Imana. Hari abo bikunda uwo munsi nyene bakibibiza mu mazi bakabakurayo, nukuvuga ngo barazuranywe na Kristo, baca buzura mpwemu yera agaca bavyara. Nakujya twabibonye kuri Yesu Kristo, nuko ubugingo bwa Yesu Kristo bwari bwuzuyemo ijambo. Ariko babandi dutoye ngaho tukababatiza bataragira ijambo, naho mpwemu yera yoza vyogorana ingene abashingira intahe, kuko ntaca baratahura citwa ijambo mpwemu yera ahagararako. Imana ishimwe. Aho rero iyo tumaze kuvyagwa mu mazi bakatwibiza bakadukurayo, tugapfana na Kristo, tukazuranwa na Kristo, tukongera tugakomezwa n'ijambo, tukongera tugakomezwa n'amasengesho, turaheza tugaca tugira bwa bugingo bushasha,
bumwe Pawulo yariko arabwira bikorino mu cete ca kabiri ati iyo umuntu abaye muri Kristo Yesu ahinduka icaremwe gisha, ivya kera byose biragenda hakaza bishasha. Haleluya. Aho rero uje dukora iki? Aho twihatira kwama dusenga, Imana ihabwa icubahiro. Kwama dusenga, turabizi ko hariho n'abasenga 3 ku munsi, 5 ku munsi, 7 ku munsi, bigese paro hazard birafise ico bivyara mu mubiri, kandi n'udasenga na rimwe nawe nyene birafise ico bimwononera mu mubiri. Iruhande yo gusenga twitegezo kugira imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe rigwiriye, rikadufasona, rikaduhingura, kuko mpwemu yera ari vyakorerako. Imana ishimwe. Mpwemu yera aba yaje kuba muri twebwe n'izonja ziwe, ajya amasengesho, ajya ijambo ry'Imana, ajya meditation, ajya kwisonzesha, ajya haleluya kubana n'abandi. Ivyo nivyo bimutera kugira gute? Kuvyibuha no kunengesera muri twebwe. Amaze kunengesera muri twebwe aca yuzura muri ca kibanza cahoramwo ingeso mbi za wa muntu wa kera, agacazana ubumana bukaba muri twebwe bukatwuzura kuva hasi gushika hejuru. Ntubukiri wa wundi wa kera. Mu kuvuga uvuga nk'umuntu mushasha, mu gusenga usenga nk'umuntu mushasha, mu ngeso ugira ingeso z'umuntu mushasha. Abantu bakubonye mbese baranatangara. Ndagwaye akaroro ko muri Bibiliya, uravye umuntu wa kera wa Sawuli n'umuntu mushasha wa Pawulo, n'abantu babiri batandukanye atanaho wobegeranya. Wowe ucikunda ugatwara ivyawe n'ivy'abandi, ugatwara abagore b'abandi, ugatwara ubutunzi bw'abandi, ukanyaga nk'umenga nta camira, wumva utihenze. Reka nkubwire, hari itandukaniro ry'uwavuze ubwa kabiri. Mpwemu yera amushingira intahe imbere y'Imana ko ari umugororotsi, ko ari uwera. Kuko rero mpwemu yera aba yamaze kugushingira intahe imbere y'Imana ko ari umugororotsi, aba yakiriye gukorwa cyo kugira gute? Kukurera, kugira ngo ntusubire mu vyaha. Buri gitondo, buri murango, buri mugoroba, buri joro aba ariko arakugira inama y'inyene utonyerera ngo usubire mu vyaha. Ico ukora witoza kumwumvira, witoza kumwubaha. Turiko turasenga, turiko turasoma ijambo ry'Imana, tuba turiko turitoza kumvira ijwi ry'Imana rishiye muri mpwemu yera, ritubwira ati wowe ntiwambara uko, oya wowe uri umugororotsi. Wowe ntuvuga uko, oya wowe uri umugororotsi. Wowe nturoge, oya wowe uri umugororotsi. Wowe ntiwibe, uri umugororotsi. Wowe nturenganye, wowe ntubeshe. Oh haleluya. Mpwemu yera ndakubashe kandi numva ndagukunze cyane. Mpwemu yera akongora ati iyi nzira ntuyicemwo, baguteze ca hariya. Mpwemu yera akakubwira ati no munsi ntihagire ico ushira ku munwa, hari ibintu ngomba guhingura muri wewe. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bonyene ari abana b'Imana. Harabihenda rero ugasanga kubera bavuga Yesu ashimwe, kubera bavuga ivya Yesu, kubera bavuga ivy'Imana ngo nabana b'Imana. Oya, Yesu yabivuze neza ati kizobamenyesha ko ari abavukanye banje, ko ari abana b'Imana, muzobabonera ku vyo bama. Indimu ntishobora kwama imandarena, ntibikunda. Ipera ntishobora kwama intore, ntibikunda. Icuri nico wama. Hari n'abavuga ngo rega ngo turacambaye umubiri, ngo ivyaha ngo tuzobikira tugiye mu ijuru. Hewe, uwo mubiri mpwemu yera yawubayemwo akawinjiramwo wose, uhinduka ingoro y'Imana, nta caha gisubira kuwinjiramwo. Ivya kera vyose biba bihise, imvugo mbi za kera ziba zigiye. Usigara uvuga, abantu bose bakavuga ati yo mbega kamarayika, yo mbega imvugo nziza, mbega ujya mugore twomusanga he, mbega uriya mugabo twomusanga he, mbega twokwifatanya nawe bigenze gute? Aho rero niho mu ngo vyacanganiye. Umugabo atavutse ubwa kabiri aguma ayoborwa n'umubiri. Umubiri nawo utari mu mpwemu yera ntawe utandukaniye n'umubiri
w'igikoko kuko ibikoko nibyo byonyene twumvise bifise corps et âme gusa bitagira esprit. Umuntu rero muzima yakagombye kugira na esprit kugira ngo akore neza. Or esprit se impwemu duhabwa na mpwemu yera nta byaha ikora, nta bubeshi buyibamo, nta busambanye bubamo, nta bwibone buyibamo, nta kujya ibyawe n'iby'abandi bibamo. Oya, nta kugayana, nta gusuzugurana ngo ufise byinshi kuko igihe waza ntabyo wazanye kandi nta n'ibyo uzotwara. Imana idufashe cyane. Izi ngo rero zirimo abantu batavutse ubwa kabiri ni ingorane gusa. Nisho gituma mpagurutse uno munsi sinicaye, nahagurutse kugira ngo mwumve yuko bikomeye ko duhagurukana kugira ngo tugwane urugamba. Abagabo bacu bavuka ubwa kabiri, natwe abagore tuvuka ubwa kabiri, n'abana bacu bavuka ubwa kabiri, nabo dutunze bavuka ubwa kabiri, kugira ngo ya mahoro dukeneye mu ngo n'imiryango aboneke, kugira ngo wa mugisha uboneke. Uwavutse ubwa kabiri mpwemu yera amusuzuma mu bintu byose. Inyambaro aragusuzuma, imvugo aragusuzuma, ibikorwa ukora aragusuzuma, kugeza aho atakwemerera yuko rirenga ukiratse. Urumva bigeze ngaho rirenga ukiratse, ni ukuvuga ngo aba yanse kugwa mu cyaha, kuko uguye mu cyaha ubutumye igikorwa ciwe kijamwo agasembwa n'amarabaga. Ya kugira mpwemu yera biraryoshe, kuba mu bwami bw'Imana biraryoshe cyane, kuvuka ubwa kabiri biraryoshe cyane. Kubera rero tuba tukiri mu isi, abo tubana nabo duhura ntibaba bari muri urwo rugero. Icyo bakora ibyo uvuga ntimuhuza, uvuga iby'impwemu nabo bari mu mubiri wo gutahura gute? Nta gihe na kimwe umunyempwemu azigera ahuza n'umunyamubiri. Ni intambara. Nicyo gituma bene izo ntambara iyo zivutse uvuga ijambo. Iyo byanse Yesu yavuze ngo nibakugwanya ku gatumba kamwe urimukira ku kandi, ushunyanyasa. Bakakugwanya mu isi, bakugwaniriza mu isi, ukanyanyasa uje muhira kuko wahahinduye ijuru ryo ngaha ku isi. Hariho benshi muhiri wabo umenga ni mu muriro, umenga ni mu gasho, umenga ni muri parike. Oya, haguruka duhinduke, muhiri wacu hahinduke ijuru, kuko bakunyanyashije mwibarabara uhungire muhira mu ijuru ryawe. Bitageze neza mu kazi uhungire muhiri wawe, bitageze neza muri ayo mashengero n'amasinagoga uronka amahoro uri mu rugo, hagiraho ugirira ropri. Haleluya, Imana ishimwe. Rero ntiriwe ndavuga byinshi, nagomba ndangize ndakubwira ngo nta kigoye kirimo. Kuvuka ubwa kabiri n'amahitamo yawe kugira ngo urugo rwawe rugende neza. Iyo ugiye kwa muganga uvuga indwara urwaye, muganga akayumviriza agaca kwandikira imiti, ugaca ugenda kuyironderera kandi uyigura amahera menshi. Urashobora no gushika mu ukavuga ati je iyi miti ntayo mfata, ibyo bikuvako. Uteyifashe urapfa kandi upfuye baraguhamba, kandi muganga aguma yakira n'abandi wowe warapfuye. Nanje mpagaze nganda kugira ngo nta wundi muti w'ico kibazo ufise mu rugo rwawe, no kuvuka ubwa kabiri. Niwe bishaka ugende ubikore, namaze kuguha ama etape yose bisaba. Nutabishaka nta kundi. Imana idufashe cyane. Na Yesu yabaza abantu atushaka ko ndagukorera iki? Nawe yigeze ahatira kugukira, ndashaka gukira. Nawe nshuti mukundwa wa Service Nishima TV uri kurangurikirana, nizeye ko uri muri abo bavuga ati nanje ndashaka kuvuka ubwa kabiri kugira ngo urugo rwanje rube amahirwe. Nimba rero uri muri abo, nagomba nakubwire ngo aho uri muce bugufi dusenga kugira ngo ubwa mbere nimba utari bwizere Yesu ngo akubere umwami n'umukiza wawe, ubanze umwizere. Hanyuma ikigira kabiri, umaze kumwizera ushutegura intambuko yo kugira gute, yo kuja mu mazi menshi. Umaze kuja mu mazi menshi tuzokubatiza, nivyo mu mazi menshi, ariko uzobukeneye no kubatizwa muri mpwemu yera. Tuzosha tukwama tugusaba iki? Kwa musoma ijambo ry'Imana, kwa musenga, kwa mugira meditation, kujya wirukanga uja kurondera ivyunywa, kujya wirukanga uja kurondera brochette mu kabari, kujya wirukanga wumva utoje kuraba umugenzi kanaka. Aba ariko uzogira inyota yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ugaburire mpwemu yera ari muri wewe, azokwamazana amahoro n'umunezero mu rugo rwawe.
hanyuma ibisigaye uzoza uritwararika kumvira ijwi rya mpwemu yera, kuko niwe azotubwira ati inzambi iravuze tugende, aje tugurukana ku mababa yiwe. None udafise mpwemu yera, nawe uzoba wararirimbye, nawe uzoba waravuze ubutumwa nk'uku kwanje, nawe uzoba warigishije nk'uku kwanje, nawe uzoba warufise ibihinda n'ibiguruka, uwubaka amashengero n'amasinagoge. Mpwemu yera atakwibiye akabanga ati yarageze ko tugenda, ngo aguhingura umubiri, aguha umubiri mushaka, ntawe uzoja, ibikorwa byawe byose bizohinduka ubusa. Rero ntiturindire ko bizohinduka ubusa. Aho uri fukama cyangwa uhagarare cyangwa wicare, ariko uce bugufi dusenge. Data mwiza mu izina rya Yesu, ndasubiye kuguha icyubahiro, wowe waduhaye ijambo ryawe ry'ubuzima kugira ngo ritwereke inzira itegerezwa gucamo kugira ngo dushikire ubuzima bwiza dukeneye. Mu ngo n'imiryango hari ibibazo, hari amarira, hari impfu, hari ubukene, hari inzara, hari urwanko, hari ishari, hari igono, hari ibibi byose byandagutakiye. Abahora bakundana ntibagikundana, abahora bihanganirana ntibacihanganirana, ubu basigaye umengana ibikoko. Mwami turashimye ku ijambo ryawe utubwiye ko tutavutse ubwa kabiri ibyo dushaka tutobironka. None uyu mwene data araciye bugufi, arakeneye kuvuka ubwa kabiri, arakeneye Mana kwinjira mu bwami bw'Imana kugira ngo abone kujya ku byiza byo mu bwami bw'Imana. None ndamusengeye umwemerere Mana, umwemerere ahari Yesu winjire mu bugingo bwiwe, umubere umwami n'umukiza mu izina rya Yesu. Hanyuma uzomutoze iyindi ntambuko yo kuja mu mazi menshi, hanyuma niyavyagwa n'amazi uzomwambika izindi mbaraga, avyagwa na mpwemu yera, hanyuma abatizwe mu muriro no muri mpwemu yera. Ibisigaye azosigara yumvira ijwi rya mpwemu yera rimuyobora nk'uko natwe rituyobora. Ahasigaye azoba amahoro, kandi ibintu byose azobibona yumva aguwe neza atabwoba afise. Konzi rero ku ijambo ryawe muri Yeremiya 29:11 rivuga ngo ukoze ibyo nifuza kubagirira, ibyumviro mbafise ko ni byiza, si iby'ibyago, si iby'umubabaro, ni iby'amahoro, ni iby'umunezero, kugira ngo mbahe kazoza keza. Ndasenze ngo aya majambo yinjire mu ngo no mu miryango hose, ahindura ubuzima, ahindura ibintu, tuze twumva intahe hirya no hino ku bintu byahindutse, atari ku bwacu ariko ari ku bwawe. Ntaba ari twebwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze mu izina rya Yesu ko bidukoreye nka papa, natwe tuvyakiriye dushima nk'abana ukunda, mu izina rya Yesu Kristo, amen.